iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri ya channel yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe, kandi tuze kugaruka kw'ibara ryakozwe n'umwe mu baprokereri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yakoze ibidasanzwe aho yagiye kuzura imva, ariko navyo akaba atanico vyoba vyarahinduye. Namakuru rero aza kuza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ni mu gihe umuryango w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye wateguye igikorane cyo gushimira Imana kuvyo waronse muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Akaba ari igikorane kizobera mu ntara ya Cankuzo kuva kwigenekerezo ya 2026 gushika kwigenekerezo ya 30 Kigarama uyu mwaka. N'abantu benshi rero bariko baratangishwa amafaranga kubera iki gikorane cyateguwe n'uyu muryango. Ni mu gihe bivuga yuko rero iki gikorane kizomara iminsi ishika kuri 4, kizotwara amafaranga yababa imiliyoni amajana 3 z'amarundi. Benshi bakavuga ko ibi atanaho vyabaye kuko abanyagihugu aribo bagomba gutanga aya mafaranga. Ni mu gihe kandi mu ntara ya Cankuzo Buramatari Boniface Banyiyenza ko yandikiye abarongoye ubuzi bwa leta muri iyo ntara abasaba intererano y'amafaranga ategura ico gikorane. Iyo ntererano ikabisa n'itegeko kuko umukozi wa leta wese biranditse neza amafaranga ategerezwa gutanga, ubundi ubusaba intererano ntategeka igitigira umuntu wese amuha. Murano makuru turaza kubageza ko ivy'iyi intererano buri wese ariko arasabwa. Yo mu gisata c'indero hakaba harimo kandi nabo umukozi wese wa Oberi abo muri Regideso ndetse n'abandi. Tubibutse ko bitegekanye kuzokoresha imiliyoni amajana 3 zo gutunganya ibikorane vyo gushimira Imana c'umukuru w'igihugu. Tukaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye, gusa tubabwiye kuri ryabara nanone procureur yakoze, tuza kugaruka ko mu buryo burambuye. Ivyo bikaba vyarabaye aho hari umuryango wahuye n'ivyago bitorosha, aho umupfasoni Marie Nduwayezu yitavye Imana kwigenekerezo ya 14 Kigarama uyu mwaka ahitanywe n'ingwara. Abiwe kandi bakaba bari biteguye kumushingura kwigenekerezo ya 22 Kigarama uyu mwaka. Akaba ariho rero baje gusezera ikiziga mu buruhukiro bw'ibitaro Roi Karidi Bujumbura. Bahageze barabuze uwabo, ntaho batarondeye barabura. Umunsi wose bano baryango biriwe ku bitaro Roi Karidi baranaronderera umuyobozi w'ibitaro Biragwaho baramubura. Ku mugoroba nibwo procureur wa Ntahangwa yahavuye ahashikaca ararabemereye ko aza kuja kuzura uwundi yahambwe hirya y'ejo, akibaza ko habayeho ukwihenda. Ibi vyabaye rero procureur akavuga ko aza kuronsa uyu muryango inyishu, ntago vyigeze bimuhira kuko procureur wa Ntahanga yagiye kuzura imva y'uwo yari yibaza ko ari Maria Nduwayezu, ariko bakaba barasanze atariwe. Nako kandi n'umuryango w'uyu muhisi bagiye kuzura ariwe umuryango w'umuhisi Tereza Banyansekera, nawo wahise uja mu gahinda gakabije. Ibi byose tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, gusa imbere yuko tubageza ko ivy'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe ufyonde subscribe canke sabone niba utari wavye nako kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo ariko biravugwa bigezwe ku ngamba gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muri mu bambere no Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Abakozi ba leta bamwe bavuga ko bahangayikishijwe n'amasengesho y'umuryango wa Perezida Ndayishimiye. Ni mu gihe umuryango w'umukuru w'igihugu uzokora igikorane cyo gushimira Imana kuva ku igenekerezo ya 2026 gushika ku igenekerezo ya 30 Kigarama uyu mwaka mu ntara ya Cankuzo. Kubw'ibi rero Buramatari Boniface Banyiyenza ko yandikiye abarongoye ubuzi bwa leta muri iyo ntara basaba intererano y'amafaranga ategura ico gikorane. Iyo ntererano ikabisa n'itegeko kuko umukozi wa leta wese biranditse neza amafaranga ategerezwa gutanga.
Akarorero k'amafaranga asabwa hambere ni mu gisata c'indero aho DPE azotanga ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi, DCE agatanga ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi, umuyobozi w'ishure rifise uburaro agatanga nawe ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi, mu gihe kandi umuyobozi w'irindi shuri ryose atanga ibihumbi 10, umwigisha afise diplome ya lisansi azotanga ibihumbi 30, umwigisha wese umwigisha wundi wese akazotanga ibihumbi 2, murantunge ufise diplome ya lisansi azotanga ibihumbi 3, ufise yindi diplome azotanga ibihumbi 2, mu gihe umunyezamu ku kigo c'ishure azotanga amafaranga 1000 y'amarundi. Umukozi wa oberi wese ategerezwa kuzotanga ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi, mu gihe Regideso yo utwara Regideso mu ntara azotanga ibihumbi 30, abakozi bagatanga ibihumbi 10, mu gihe umunyezamu azotanga igihumbi. Ibiro vy'umukuru w'igihugu birategekanya miliyoni 300 zo gutunganya ibikorane vyo gushimira Imana. Hano rero hakaba hari ikitumvikana ko amafaranga ategekanijwe ibiro vy'umukuru w'igihugu bizokoresha no mwaka harimwo miliyoni 300 agenewe ibikorane vyo gushimira Imana. Aho kandi ntawo kwibagira ko umukuru w'igihugu ahabwa miliyoni 3.5 yo gushigikira ibikorwa vyiwe. Murantunge ahabwe miliyaridi 3.5 zo gushigikira ibikorwa vyiza, bonne initiative. Ayo mafaranga yose rero benshi bakaba bibaza ico yo bakora ku buryo bigaruka kuremereza umunyagihugu ku zindi ntererano. Ngo vyose umunyagihugu aba yarabirishe mu makori, umukozi wa leta nawe agatanga ikori ku mushahara kongera akariha ikori igihe cose aguze ikintu akeneye. Benshi bakibaza rero ico izi ntererano zoba zizananye. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bo muri komine Mishiha, abanyagihugu bavuga ko bahanzwe n'ikora ridasanzwe ryo kwakira amasengesho y'umuryango wa Perezida Ndayishimiye. Umwe mu banyagihugu bagize ico batangaza ba muri iyo komine yavuze ko hari vyinshi, ati natwe vyagenze uko, buri munyagihugu wese ategerezwa gutanga iyo ntererano guhera ku nyonga ikinga gushika ku nyonga imodoka. Ni mu gihe unyonga ikinga azotanga amafaranga 500 y'amarundi, unyonga motaka azotanga 5000, hama unyonga imodoka Probox azotanga 30 vy'amafaranga y'amarundi. Hama kandi abadandaza bato banda ku isoko naho yoba ivoka bazotanga 2000, abamabutike bazotanga 10,000, kandi akaba hariho n'abazotanga amahera yabo mwibahasha baravye amikoro. Benshi bakibaza ko ati jewe ico nibaza nta mahera yo gutegura ivyo bikorane asanzweho, nubwo biri gutyo ngo barasavye ko botererwa ntizoca bikorwa mu gukandamiza abanyagihugu, hama basege abanyagihugu bariko bariririra, kuko ndazi neza ko ayo mafaranga azoherera mu mifuko yabo. Igisumbirije kandi umunyagihugu wese aba muri iyo ntara azoja mu gikorane ku nguvu, ndetse agategekwa n'incuro azoja yo kuri buri komine batitayeho n'ibura ry'ibitoro rimaze imisi. Ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze. Nimwibaze ko umunyagihugu avuye Mishiha aja mu Cankuzo kuri centre kugenda no kugaruka bitwara amafaranga 30 vy'amarundi. Aho kandi ntiwasizemwo ayo upfungurirayo n'intererano yatanze. Bikaba bitegekanijwe ko abanyagihugu bazojayo incuro 2 gushika amahera ariko aratozwa ku nguvu atacamira. Uturetse ibijanye n'ico gikorane c'umukuru w'igihugu, abanyagihugu dusanzwe tuguma dutanga amahera y'agasakisaki yitwa ngo ni intererano kandi arya abatwari. Ndabaha akarorero ko hari ibitaro vyitwa ngo ni vya komine vyubatswe imyaka irenga 5, kandi bamwe mu banyagihugu bakwa intererano y'ibihumbi 100. Icerekana ko arayo kubombora imifuko yabo nta na kimwe gikorwa. Abanyagihugu nibo baca baza kuhakora ikivi rusangi, bigata ko usivye baguca amande. Akandi karorero umuntu utwara umugambwe muri komine iyo aramutse aza muri zone Munzenze, chef de zone abatomboye, ikihutirwa aca kubadandaza agatangura kubaka amahera yo kumwakira. Ngo ubuheruka yatoje amafaranga yababa 1,5 miliyoni. Uwo mukuru w'umugambwe
ahantu asanzwe ava nta n'ibihumbi 20 vy'amafaranga y'amarundi y'imoto atanga. Ikibagiwe nuko kandi atana urubanza rwo kumwakira ruba rwabaye, yamahera baca bashira mu mifuko nabo babiteguranye. Urundi rero kandi rwa chef de zone Mushasha Abubakari bashira hishize nuko urwiza amanama n'ibivi rusange, agaca atoza amande abatitavye inama mw'iterabwoba ryinshi. Ngibaze ko ageze aho aca umunyagihugu 50 vy'amarundi ngo yitavye ikivi rusange. Ejo bundi batwatse amafaranga ya rwa rumuri rw'amahoro rwariko ruratembera mu makomine yose, ubutagiye kurwakirana nawe ngo yaratojwe amande. Ni mu gihe abadandaza bobo bavuga ko barushe. Abadandaza ati turahagore rwose, mu ndwi zibiri ziheze batwatse buri mudandazi mu 200 vy'amafaranga y'amarundi, batubwira ko arayo kwakira umukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reveriyano Ndikuriyo. Abatunze ivyuma bisya batanga buri 10,040, none ubu naho bariko batwaka umudandazi mu 225, mutoya wa nyuma agatanga 15,000 canke 10,000, kandi ni itegeko utayatanze baca bakugariza. Ivyo uriko urakora barabihagarika. Ikibabaje rero nta n'itagisi nta n'igitansi baguha. Ubu naho batubwira ngo nayo kwakira Ndayishimiye ngo babatumye buri komini miliyoni 20, uko ari amakomini 5 mu Cankuzo bategerezwa kugwiza miliyoni 100. Ngo ibibazo birahambaye cyane. Bino bibazo abanyagihugu bo mu Cankuzo bibaza birahambaye. Ibiro vy'umukuru w'igihugu bikaba bidakwiriye kuguma binumye. Imiliyoni 300 bahawe n'igihugu ngo batunganye ibikorano vy'amashimwe ngo babarayakoresheje iki? Ngo mbega hehe amashimwe y'umuryango w'umukuru w'igihugu ariho n'abanyagihugu? Ngo ububasha bwo gutoza amakora atazwi abajejwe intwaro baba bukura hehe? Izi miliyoni 100 ziriko ziratozwa mu Cankuzo zizokora iki? Reka tubihange amaso tuzoreba ibizovamwo, tugakomeza kuzokurikirana aya makuru ndetse no kuzindi intererano zose zizogenda zakwa abandi banyagihugu makomine agiye atandukanye. Nimwe kandi hari agahinda mu muryango w'umuhisi Maria Nduwayezu, aho kuzura imva ntaco vyahinduye, bakaba batari banamutora. Ibiriko birashikira umuryango w'umuhisi Maria Nduwayezu birarengeje. Ejo procureur wa Ntahangwa yaragiye kuzura imva y'uwo yari yibaza ko ari Maria Nduwayezu, basanze atariwe. Nkuko vyashizwe habona, Nduwayezu yitavye Imana kwigenekerezo 14 Kigarama uyu mwaka ahitanywe n'ingwara, mu gihe kuwa gatanu igenekerezo ya 22 Kigarama uyu mwaka umuryango wari ugiye kumusezera mu ruhukiro rw'ibitaro rwa Karidi Bujumbura basanze ikiziga ca Maria Nduwayezu atariho kiri. Umuryango warose amakuru ko Maria yoba yari yaraye ahambwe n'abandi bantu, uca witura umushikiranganje Marite Niteretse nawe atanga uruhusha rwo kuzura uwo bari baraye bahamvye. Aho niho havuye ko procureur wa Ntahangwa yahagarikiye ejo haheze igikorwa cyo kuzura uwundi yari yaraye ahambwe, none nta cavuyemwo. Uwo bazo yari Tereza Banyansekera, ntiyari Maria Nduwayezu. Umuryango wa Maria ntuzi ico uri bukore. Ikindi imva ya Maria Nduwayezu irubatse ku mpanda, yarindiriye ko nyene yo bamuzana kuva kwa gatanu ariko vyananiranye. Nagahinda mu muryango w'umuhisi Tereza Banyansekera. Ivyaraye bibaye ku mpanda vyateye agahinda umuryango. Umutamakazi Tereza Banyansekera yitavye Imana ku igenekerezo y'17 Kigarama uyu mwaka, no kuvuga iminsi 3 nyuma ya Maria Nduwayezu. Tereza yashinguwe ku igenekerezo ya 21 Kigarama uyu mwaka, hamaze kuvuga ko abo kwa Tereza bo bahamvye Maria. Umuryango watanze amafoto ya Tereza akiri muzima, ayigihe bamushikana mu buruhukiro nayo umunsi bamushingura. Barerekanye kandi amafoto y'ikiziga ca Tereza mu isanduku. Ayo mafoto yose yaraboneka ko Tereza atari Maria. Umuryango w'umuhisi Tereza Banyansekera ntutahura impamvu procureur wa Ntahangwa yagumije ko igikorwa cyo kuzura uwabo kandi byari biboneka ko atari Maria. Bamuzuye barabonye ko atari Maria Nduwayezu, baca basubira baramushingura. Umuryango wa Tereza ukavuga ko ivyo bintu vyabakomerekeje cyane. Kuzura umuvyeyi wacu ngo vyatuzaniye umubabaro mushasha. Bamwe mu bana biwe bahaswe kuraba. Turaraniye umubabaro utagira ukungana.
turatahura ko abo kwa Mariya nabo bari mu gahinda kenshi, ariko twabajwe nuko humvirijwe uruhande rumwe gusa. Iyaba Tereza atahambwe n'abiwe vyari kumvikana, ariko umuntu yahambwe n'abana wiwe bari kumwihenda ko gute? Iyi miryango ibiri iraciye mu bihe bitoroshe na gato, ntihagire abashavurira, abandi bose bari mu gahinda. Kubura uwawe bakakwiba ikiziga biratesha umutwe, guhamba wawe agasubira ukamuzura biravuna umutima. Babaranane nabo si bobo. Na Procureur wa Ntahangwa nabo ntawo mushavura byari bihambaye ko amara urwike k'umuryango wa Mariya Nduwayezu, ikosa rikaba rifiswe n'ibitaro rwa Karide. Kandi natwe tukabandanya kwihanganisha umuryango wo mwisi Mariya Nduwayezu, kandi turahojeje umuryango wo mwisi Tereza Abanyansekera. Imana ibahe inguvu mwese muri bino bihe bigoye. Ibitaro rwa Karide n'inzego z'igihugu nabo kandi nibikore hamenyekane iyo Mariya Nduwayezu yajanywe. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, ngo utajucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenza kandi bahereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa, bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Numpuza TV, Imana ibahezagire.